Abifilipi muri igice cya 4 umurongo w'indwi arababwira ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Ube muri ino subuza amahoro kandi amahoro yarayadusigaranye. Ubuza amahoro warukwiye kwibuka iryo sezerano ukavuga ngo yaradusigiye amahoro ya mbere bitakara yatugabira kandi we ntagaba nk'uko abisi bagaba ngo atunyage. Icyanyaza amahoro si Yesu ariko ni wa mugwanizi, kuko Yesu yavuze ngo ndabagabiye kandi singaba nk'uko abisi bagaba. Muri kino gihe tugezemo abafise amahera babayeho mu bwoba, abafise amazu babayeho mu bwoba, abafise ubutunzi butandukanye babayeho mu bwoba. Siko twari dukwiye kubaho twebwe. Oya, twe dukwiye kubaho mu mahoro. Abantu nibakubaza ati mbega ko mbona unezerewe, uzoca ubishura nka wa muririmbyi ati nukubera mfise Yesu, ni Yesu yangiriye neza. Uwo munsi barambaza mbega gutwenga, ni jewe ndatwenga uko mfise amahoro adafatiye ku bintu noba mfise amahoro adafatiye ku kintu na kimwe, numva dutubiza muri jewe. Yohana yaranditse mu cete ca mbere igice ca 4 umurongo wa 4 aravuga ngo mweho murabava ku Mana abana bato, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Babandi twabanje kubanesha. Umva igituma twebwe tudategerezwa kubaho mu bwoba nk'abo bo mwisi naho baba bafise ibibahagije. Uri muri twebwe yaradusezeraniye yuko azogaruka kutujana, azoza kutujana kandi ko yavuze azobikora. Hariho n'ibindi yavuze yarabishikije, nico naco azogikora, azogaruka kutujana. Ariko twaremerewe yuko hariho abasinzira n'itiro ry'urupfu. Agitevye kuza ushobora gusinzira itiro ry'urupfu. Igikomeye ni ukurangiza neza ukaruhuka ntupfe ariko ugasinzira. Abazoba bagihumeka imwemu z'abazimu yarasezeranye yuko azogaruka kutujana. Erega niyanagaruka bose n'uwasinzira itiro ry'urupfu inzamba zoyumva, bose badugananwe mu bicu. Haleluya. Bisigurana ngo n'abazoba basinzira itiro ry'urupfu nabo nyene azoza kubajana. Nico gituma tudakwiye kubaho mu bwoba, ariko tubeho dufise ibyizigiro yuko iyi sazoza kuyidukuramwo atujane. Ugenderero wibuka ivyo wasezeraniwe. Uzurasoma ijambo ry'Imana wibuka ivyo wasezeraniwe. Iyi Bibiliya yuzuyemwe amasezerano yacu gusa kandi vy'ukuri. Jewe igihe cyose habaye ikintu nkibuka icyo Imana ivuga, nkibuka isezerano, narumva ndemeshejwe. Na wewe wame wibuka ibyo Imana yasezeranye, wame usoma ijambo ry'Imana kandi nidusome ngo twibagire, ariko twibuke ibyo Imana idusezeranira. Ariko iri sezerano rimwe gusa rivuga yuko tuzobana n'umwami wacu ibihe bidashira. Nukuri urigumye ribi ryawe rikuremeshe kubandanya urugendo. Hari umunsi tuzoshika tukabana nawe ibihe bidashira. Haleluya.